Barcelona afise match ikomeye cyane na equipe yitwa Atletico Madrid ariko bagiye gukina bigaragara ko umwe mu bakinnyi akunda kubafasha mu marandeva akomeye uriya yitwa Raphihna adahari kubera imvune yagiriye mu rukino bariko barakina navuga ngo no mu guserukira igihugu wiwe wa Brazil umukinnyi yitwa Raphihna kuba adahari ariko Jules Koundé Alejandro Balde bo bamaze kuba bagaruka turabiganira ko umwanya muto kuko nibaza ko muri sports conference baza kuvyumva mu buryo bwagutse ariko kandi tunahere kuri iki kintu kuba hagiye kuboneka igaruka rya La Liga EA Sport ni ibintu abantu bari bakumbuye twari tumaze iminsi turi muri trêve international tubona ama equipe y'ibihugu dusanzwe dukunda ari karakina turagaruka mu club muri iyi weekend ariko kugaruka kwacu tugarukanye na rendez-vous ikomeye cyane ya La Liga harimo match ikomeye ya Barcelona na Atletico Madrid uko aya ma equipe yose yarameze mu minsi heze ava yuko twinjira muri international break ariko banaraba uko abakinyi bayo aya ma equipe yose bitwaye muri iyi trêve international bitanga icizere cyo kubona match imeze gute ato yani baza ko ni nkino zigiye kuba zigaruka nyuma ya trêve international yari imaze hafi indwi zigera kuri zibiri abakinyi benshi bari mu nkino z'ibihugu benshi bari mu nkino za gicuti ariko kandi hariho n'ibihugu bivanye n'imigabane baba ko wasanga nkatwe abakinyi bacu bari muri izi nkino z'amajonjora tour préliminaire ku mugabane wa Afrika ariko kandi novuga ko ibindi bihugu nka za Brazil n'ibindi nabo bari muri izo nkino nyene ari nazo nkino twaboneyemo bamwe bakinyi b'umugo wa FC Barcelona ndetse na za Real Madrid n'abandi benshi bagiye batandukanye ni nako kandi twaboneyemo ko Raphihna agiye yanavuga ngo yahagiriye imvune mu match zariko ziraba novuga ngo inkino zibiri zariko ziraba za Brazil yariko irakina nayo muri trêve international novuga ko ni nkino zije inyuma y'igihe kirekire bisa nkaho cari kiruka ariko kandi gishobora kuba cabaye igihombo kuri bamwe nanabonye meme na Hansi Flick n'abandi bagiye batandukanya bamenyereza umenga ntibashima ukuntu abakinyi bava muri equipe bakagenda muri equipe nationale bivanye nuko kenshi usanga iyo bagiye baraje ariko bagarutse bafise izo mvune zituma equipe nimba ari ku murindi wo gutahukana La Liga FC Barcelona mwaka kanyiri kugwana irabe ko yo kwiruka kuri La Liga kandi biracashoboka kubera kugeza maka kanya bisa nkaho ariyo nubundi niyo ikiyoboye urutonde rw'ihiganwa rya La Liga ariko kandi barafise n'inkino bisa nkaho zikomeye imbere yabo bafise navuga Atletico Madrid bisa nkaho bahanganye ari nayo iheruka navuga ngo bivanye na rivality hagati y'iyo migwi ibiri match navuga ngo za hafi zeruka kubahuza bisa nkaho imigwi yose yasindanye ni kintu navuga ko ari nk'uruhombo ku ruhande rwa equipe ya FC Barcelona ndetse n'indi migwi myinshi igiye itandukanye kwa twagiye tubibona ni nkuko twabibonye ngaha iwacu mu nkino zagiye zihera twabona Bonfils Caleb yasinye muri equipe nshasha ya Al Hilal Benghazi ariko avunikira muri equipe nationale match Burundi bariko barakina na Cameroon birangira umwaka wose amaze atari karakina ni navyo rero twabonye navuga ngo kuri Raphihna wewe no kwita ko ni nka Rema Moteri kugeza maka kanya kuva Hansi Flick yinjiye muri equipe ya FC Barcelona novuga ko iyi equipe igira ko canke umwe mu bakinyi novuga ko urupfunguruzo rw'ibintu byinshi iyi equipe novuga ngo musaruro wamo novuga ngo bashika ko kuko kenshi twagiye tubibona iyo Raphihna Pedri Lamine Yamal batari muri equipe iyo umwe muri aba batahari uko bigenda ko urabona absence yabo hariho nivyo amwe mu mazina bisa nkaho yozaga kuvura ibibanza byabo ariko ubwo mubona ko Raphihna twabona kuri Xavi Raphihna twabona akiri muri za Reels n'ahandi henshi hagiye atandukanye bisa nkaho iyi kipe ya FC Barcelona mu mwaka ari kwikinira nka equipe yiwe ari nayo mpamvu rero ubona ngo Barcelona imbere irazi ko ifise Atletico Madrid mu mihigano irazi ko ifise Atletico Madrid muri Champions League muri La Liga wanashima Champions League zo ni match zibiri kuko ni arere tour bafitanye match zitatu mw'iyi minsi mu kwezi menga kwa kane konyine match zitatu kandi Atletico Madrid ni mu makipe ikunda kugora equipe ya FC Barcelona Atletico Madrid ni mu makipe tuba tubona ko buri gihe umenga ifise amahirwe menshi yo kuba yotahukana niyo La Liga tuvuga canke izo Copa del Rey ariko rimwe na rimwe
ari navyo rimwe na rimwe usanga twataye amakosa kuri Diego Simeone tukavuga ngo nawe nyene igihe amaze muri iyi ekipe bishoboka ko nawe nyene hari ibintu tukimwishuza bivanye nuko ni ekipe buri gihe yama ari nziza uhereye inyuma isuma baraha amafaranga umumenyereza agasuma bubaka ekipe nziza kuva muri defense kugeza mu busatirizi ariko buri gihe mentalite zikaba zazindi ngo Real na Barca batananirwa twe ntidushikirwa ugasanga buri gihe meme no kugeza maka kanya bari ku mwanya wa 4 Villarreal bisa nkaho nayo ku mwaka weze yaro Chris abakinyi bikuzana ba Thomas Partey ukongera ku mazina navuga ngo iyi ekipe yari isanzwe ifise byatumye tubona na Atletico Madrid iraza nivyo igatsinda iyi FC Barcelona biba bisa nkaho yoyo iri seriye kubijanye no vuga ngo ni gutahukana igikombe ca La Liga ikazi gahagarika no vuga ngo iyi ekipe ya Real Madrid bisa nkaho iri muri ya run yo kwirukana na ekipe ya FC Barcelona ariko bikarangira style ya ekipe ya Atletico Madrid tutayibonye muri vya bindi byo kuvuga ngo namwe nijyari muzotahukana La Liga nijyari namwe muzogeraho muvuga ngo ntitubafise kuko no na match yabahuje na Tottenham Hotspur twari dufise amakenga ko Atletico Madrid ishobora gusezererwa na Tottenham Hotspur bivanye nuko hari ukuntu twamenyereye ko Atletico Madrid nubwo isindi bisindo 4 canke 5 hari gihe baza bagakora comeback ivyo bisindo bakabibagombora byose ari naho mpamvu rero uretse ico cyonyene cyo kuvuga ngo Atletico Madrid ifise akantu ko kudahoza ko ni imwe mu ekipe ishobora kuzigahagarika ekipe yari yo yose ku mugane w'Uburayi tutitaye ngo ni La Liga canke ni Champions League ariko rero navuga ko kubijanye n'iyi trêve internationale je navuga ko kuri ekipe ya FC Barcelona byo bibasigiye nk'uruhombo kuri bo ko nabonye Rafael Bero bisa nkazo ashobora kumara indwi zigera kuri 5 ari hanze y'ikibuga ugacuraba n'inkino navuga ngo iyi ekipe FC Barcelona ishobora kuba ifise mwizo ndwi azoba ari hanze bisa nkaho nubundi n'uruhombo kuri iyi ekipe bishobora navuga ngo bishobora kuyaffecta nivyo bashobora kuca tubona uruhara navuga ngo rwa Marcus Rashford bishobora kuca tubona kuko je nabonye je nkunda kuvuga ko iyi FC Barcelona hanini irashingiye kumumenyereza bitandukanye nuko yobishingiye cyane kuri ku bakinyi ifise canke ku buhinga bakinyi ifise uko twagiye tubona ya defense yabo tubona ko twese ishobora kuba rakayunguruzo muri Ajax kuri gatatu twabona ko menga ntawe bafise muzima ariko yaragiye arahahengeka Gerard Martin birakunda igihe kirekire birakunda kazi yaranagiye arakuriramwo kugeza mwaka kanye umuntu avuga ngo aho gudakinishije Gerard Martin tubona ko ari washobora no kuba yoba muri aba bakinyi bande bashobora kuba bahagaze ku rukuta rw'inyuma bivuze ngo rero ni ekipe hanini bihagaze ku mumenyeza bitandukanye nuko yo bihagaze ku bakinyi ariko jewe kubyibanje nemeza ko kubura Raphihna mwizi nkino mwizindwi zitanu bagiye no mvuga ngo ziri imbere nirimo mu ruhombo kuko rushobora kuba rurimo sindaraba neza ko izi match zitatu za Atletico Madrid zirimo ariko nibaza ko ziri muri izi zindwi zingahe n'ubundi nyene Raphihna zo bari hanze azosiba iyi match yo muri weekend na Atletico Madrid asibe match bazoca bakina muri UEFA Champions League kandi na Atletico Madrid match ya Espanyol Barcelona ntazoyikina yongere kandi asibe match ya Atletico Madrid Celta Vigo muri La Liga Getafe muri La Liga match ya match ya semi-final muri UEFA Champions League hamwe boramuka bagezeyo bagakura mu Atletico Madrid match ya Osasuna meme na match ruturiyo muri semi-final baramutse bagezeyo nayo ntayo yokina bivuze ngo rero match zigera kuri ndwi udafise Raphihna novanga imwe muri Elema moteri y'ekipe
match zigera kuri ndwi nibaza ko kuri equipe FC Barcelona isanzwe irusha amanota agera kuri 4 equipe ya kabiri ya Real Madrid muri La Liga ariko kandi hanini nabonye umwaka banyote umukinyi wese wa FC Barcelona avuga ngo naratwaye La Liga ariko ndanyote kuba notwara Champions League ni benshi bajya abana badogije bava muri La Masia baduze muri Barcelona ariko batarakora kuri UEFA Champions League banyotewe ariko kandi mugo rugendo rwo gushikira UEFA Champions League bagisigaje equipe ya Atletico Madrid muri La Liga ariko kandi banayisigaje muri navuga muri Champions League imbere yaho navuga ko hari urugendo runini bigoye ko navuga ngo woruvamwe amahoro udafise zina ano mazina navuga ko iyi equipe ya FC Barcelona bisa nkaho yatakarije muri izi nkino je kubyo wanje mbabona ko kugeza maka kanya turiko turaraba vyaka kanya kuri Raphihna n'uruhara yarafise ibitsindo hafi 10 muri navuga ngo mu uyu mwaka amaze kuba kina muri La Liga ndetse no muri Champions League bisa nkaho bishobora no kuba affecta mwizi nkino ndwi ziri imbere navuga ngo ziri imbere yabo ari na mpamvu rero jewe kubyo wanje Treve International igize ahubwo impact mbi kuri equipe ya Barcelona kurusha iyindi equipe yari yose uko Real Madrid bameze neza ariko barahangana Kylian Mbappe bavuga ko bamukoza hatari canke bamuvuye ivyo atagwaye twamubonye muri equipe de France bameze neza twabonye navuga ngo abakinyi benshi ba Real Madrid bameze neza bitandukanye nuko twabona yi Barcelona nabo nivyo abandi bari bameze neza ahubwo nagize amakingana nabonye amakuru yavuga ngo Lamine Yamal sinzi match nabonye byasa nkaho nabona umenga hari ibinyamakuru byandika ngo yagiza ngo babara ariko nabonye bitari grave sino yo haba nabo navuga ngo na Lamine Yamal yagiriye nko mwizi nkino byaba ruruhombo ni naho mpamvu ama equipe menshi usanga adakunda ko abakinyi babo baje muri izi nkino z'igihugu yofuma avunika akavunikira muri equipe Patrick nivyo Raphihna ntahari ariko uravye abandi ukabona umenga bari determine nuriya yitwa Frankie de Jong biravugwa ko nubwo atokina match yose ariko ashobora kugaragara umwanya muto kuko imyimenyerezo we ariko arayikora waraba Atletico Madrid forme du moment FC Barcelona forme du moment biraduha iyihe shusho y'urukino ariko kandi uko Barcelona yo kwitwara muri match mu buryo buri negative Vyoba gwitwazo kuko ba Raphael batamufise kubijanye n'ishusho dushobora kubona y'urukino ku ruhande rwa Barcelona sinovuga ngo Barca ni equipe ikwiye gutegwa uruhagara noneho wovuga ngo Barcelona ngo ruhara rwayo mu nkino ngo gutsinda kwayo ngo kwiye gushingira kuri Raphihna kandi ndetse niko nashingiye no kuri Yamal ntigushingiye kuri Pedri ushingiye kuri travail en groupe bakorera hamwe Raphihna we ku giti ciwe no mukinyi w'agaciro cyane kuri equipe kuko iyo naravye nariko ndaraba kuva 2024 kuva igenekerezo rya 8 kwezi kwa 2024 Barcelona bakina bafise Raphihna batsinzwe match nke cyane zibaho kuko batsinzwe match ya Inter Tour batsinzwe match bakinye na Chelsea batsinzwe match bakinye na Girona nabwo yanateye no kuri poto ubwo yaramaze kugaruka avuye mu mvune yanakinye n'iminota mike cyane 63 ya Chelsea yari yakinye 28 yarakiva mu mvune izi ni nka zo match ahanini batsinzwe Raphihna dahari muri iki kiringo umuhungu yabafashije atsinda ibitsindo 2 Madrid na assist yabafashije atsinda Betis igitsindo yabafashije atsinda Benfica muri Champions League bibiri abantu baca bavyibuka yabafashije mu nkino nyinshi zigiye zitandukanye kuko bakina na Atletico mu rukino rw'ibanze mu mwaka wahera yatsinze igitsindo n'izindi nkino nyinshi cyane kwa Inter Milan yatanze assist kwa Madrid yatsinze double muri uno mwaka nako mu mwaka wahera ariko amaze kuja mu mvune uno mugwi yigeze gushaho resultat watsinzwe na Sociedad waratsinzwe na Paris Saint-Germain wanyagi 4-1 na equipe ya Sevilla muri uno mwaka zine zitazuno mwaka ari mu mvune watsinzwe na Real Madrid wanganije na Club Brugge equipe ya Barcelona haruko isufri dafise Raphihna bitavuye gusa kuvya tanga directement mu kibuga ahubwo bivuye kuri leadership azana mu rukino Raphihna ari hajya
yirukanka atera intege abandi. Kylian Mbappe bamubajije ijoro rya nako muri interview yakozwe hirya y'ejo yashizwe hanze ejo. Baramubaza bati none Mbappe ko widogirwa n'abantu ko udahagarara mu kibuga. Ariko arisigura yavuze ijambo rikomera avuga ngo nivyo ndabitahura ko abakinyi bashobora kugendera kuri ritme ndabahaye kuko mba ndi imbere yabo nka image. Iyo nirutse birafasha abandi nabo kumva ko bagira uwo muhate wo kwiruka. Iyo mpagaze hari gihe bibakora ko nabo gasanga barahagaze. Raphihna hari ukuntu yari mu kibuga kujya kwirukanka kwiwe kujya kuzunguruka bijya bintu vyiwe ijyamo haraba afise abishira abitransmeta muri bagenzi we ugasanga nabo batanguye gukora biruka bihata kubera ko Raphihna ariko arabikora. Urukino bagiye gukina na Atletico Madrid ni urukino rukomeye kuri club ya Barcelona. Turibuka match ya mbere bakinye, mpamvu nagomba gusobanuka ijanye na influence ya Raphihna. Match ya mbere bakinye uretse ko atari Raphihna gusa bare babuze na Pedri Gonzalez n'abandi. Barca bagiye babura umuridere batsindwa 4. Hari ukuntu Lamine Yamal we n'umukinyi n'ivyo akora difference mu kibuga. Hari ukuntu Lamine Yamal akora difference mu kibuga pe. No mukinyi asaba equipe kumuhanga amaso ndavuga mu adversaire. Ushobora kubona mu nimero 2 hari ba nimero 2 beza bamaze kugerageza kumufata harimo nk'aka gahungu ka Chelsea kukurera. Hari gahungu kamumetrije cyane ka Atletico hajya ka Atletico sinibuka neza vuba ka Newcastle United ukabona ko umuhungu aramufashe pe. Ariko yari Lewis Hall muri ako kanya nyene n'abafise umukinya mufashe amugumije n'abandi ntibashobora kurema baza kumurunda arako bakugurura ikindi kibanza. Hakaba rero hakenewe wa mukinyo kuza guprofita ico kibanza cuguruwe. Raphihna yabari imbere kugira ngo agiprofita agasende ibitsindo batariko barabona nahavuye kugira ngo abitsinde. Barca gutsindwa na Atletico Madrid n'ibintu vyoba ni ibintu wanashima bigoye bivanye na mentalite y'iyi equipe ya Atletico ndetse n'umukino wa Barcelona bananiza cyane kuko hari ukuntu Barca bo bafise maîtrise mu bijanye no gutera amapasi. Atletico ni equipe icungira mu bintu by'ama contre attaque. Mu rukino rw'ibanze hajya ntibakina ku kibuga ca Atletico bakina Riyad ya Metropolitan. Ya barakina Riyad ya Metropolitan. Ku ruhande rwa Barcelona kuja kuri Riyad ya Metropolitano gukinirayo na Atletico Madrid yibereye muhira. Wewe ubuze n'ivyo Raphihna gusa ufise Marcus Rashford canke wanashima na Rooney Baradagi boshobora kuza gukina mu ico kibanza. Nivyo bicitwazo kinini kuri wewe kuko ufise Pedri Gonzalez wagarukanya Alejandro Balde na Jire Kunde vyiteze ko bashobora gukina urukino nubwo Frank atazokina afise Bernard akina neza muri iki kibanza ahubwo muri kano kanya tunibaza duti mbega Frankie wazoshika afata ico kibanza muri equipe. Bikanaje ko bwanje ntico bicitwazo. Kuja kuri Riyad ya Metropolitano gukina na Simeone yagutsinze bino kuri ico kibuga mu rukino rumwe ruheruka afise abakinyi bose bakwiye nubwo Antoine Griezmann wadahari. Sinovuga ngo ni ibintu bitangaje cyane ariko ni ibintu vyoshoboka me Barca bafise amahirwe menshi. Kuba ari match ya Champions League arere tour bategerezwa gukina n'umutima wabo wose bazi neza ko basabwa kwitsinda. Burya mu mahirwe make ya Atletico kuruta uko vyari bimeze mu rukino rwa mbere. Biragoye ko Atletico botsinda 2 kubusa Barcelona avec différence de début. Birashoboka kuko banafise n'abakinyi beza kuko iyo naravye office Marcos Llorente mukinyi mwiza cyane ku ruhande aza kuba wanashima ariko aranakina dafise wo Raphihna yamwirukanza canke ya créa surprise umwanya wose. Office aba défenseur central beza uri Atletico Madrid office ibihungu vya hari gihungu kinyohera cyane gikira muri defense ya Atletico Robben Ronorma office Ronorma office Hanko
ufise hagati ya Koke ufise babayina barakomeye abasore nka bademora rukumane barakomeye gukrea surprise imbere ya Barcelona biroroshe biranagoye kuri Barca kuja gutsinda kuri kijya kibuga ariko match aller retour mbona umenga bizogora cyane equipe ya Atletico Madrid bagiye gukina muri weekend ni muri Liga Santander ni nago rukino nibaza ko umuntu ngira ngo yugaruka ko cyane nizera ko wanambajije ko cyane kuko n'urukino rutanga amanota 3 kuri equipe zibiri Atletico ya kane muri championnat umugwi buri gihe wipfuza ko muri ivyo bibanza vya mbere utegezwa gukina n'inguvu zose ndetse wamaze no kwibona ko ushobora nawo gutsinda Barcelona kuko ikintu ca mbere cyane nizo uyu mugabo witwa Diego Simeone nuko yagenda gukina na Barcelona yumva ko ataho biza guca ngo atsinde Barcelona ahubwo resultat positive iza gushoboka rukunganya ni equipe mu gihe yaje gukina na Madrid aho avuga ngo ijya equipe ifise amahirwe menshi yo kwitsinda n'abantu dusanga igisagara ca Madrid negezwa kwerekana muri derby ko ndabaruta kuja gukina na Barca ikibuga waheruka kugitsindira ko ibitsindo bine byose ni avantage ni ndetse na motivation ku bakinyi ba Atletico Madrid umunsi wongejemo inguvu zidasanzwe zitwa Ademora Rukman yinjira mu kibuga gatanga umusaruro mwiza aza kubafatanya n'umudefenseur par exemple nka Kasero canke Kunde sinovuga ngo ndahamahirwe menshi Atletico ariko gutsinda kwa Atletico niko ntungura ubwo reka turindire tuze kuraba uko aya ma-ekipe yose aza kwitwara ku munsi w'ejo ni match ikomeye cyane nyuma yo kumara iminsi myinshi tutariko turabona aya ma-ekipe bigaragara ko abakunzi bayo bari bayakumbuye nabonye message ari nyinshi cyane ba Raphihna bavuga ko bari bakumbuye iyi ekipe yabo ku isaa 5 n'iminota igera kuri 3 muri studio za PG Classic FM reka nsubire nisabira abantu basubire kumva